Murakoze ubwa mbere ico mumenya nuko uno munsi twemeje amashirahamwe makomine yarasigaye 3 n'ahandi ho uyu mugambi rusanzwe murakorera mu yandi makomine 4. None rero ico twiteze ubwa mbere nuko ubwa mbere na mbere hoho twiteze ko hari akarusho kazoboneka ku bwene gihugu na cyane cyane ko aya mashirahamwe yarasanzwe akorera mu bene gihugu ariko ntihari bwaronke inkorerezi ni kuvuga ironke kiyafata mu mugongo. Rero aya mashirahamwe yaratanze imigambi itandukanye hanyuma rero iyo migambi irashimwa na cyane cyane ni consortium ya OAG, Cordaid na Disco. None rero ico twiteze nuko abene gihugu ukubaho kwabo na cyane cyane kubana na cyane cyane bijanye n'intwari bereye bijanye n'imibano mu miryango hari ikintu kizohinduka kuko aya mashirahamwe acahamagarirwa guca rero agenda gushira mu ngiro ivyo yiyemeje ubwo buryo aronse bagende kubukoresha kugira ngo barabe yuko ari cyo byofasha na cyane mu buzo ntumbero twabahaye ibijanye gambe na mbere ho n'intwari bereye ibijanye n'imibano myiza mu miryango ariko kandi batibagiye n'ibijanye no kubaho kwiza kwa bene gihugu. Rero nivyo novuga ko twiteze muri rusange kandi turabikengura uko turimo turaraba yandi mashirahamwe makomine yari yaramaze kwemererwa imbere turabona ko ari hakarusho kuko mu nyigisho batanga mu byo mbona bakora go naho nkumbure kubera ivyo bakora nko batari ibintu biboneka bifadika ntihazobura ikintu bizosiga mu kubaho kwa bene gihugu mu kubana neza kwa bene gihugu mu gukomeza intwari bereye n'ibindi. Nuwe mwihwezo mwogira mwufatiye kubo mwabonye abaserukira no mashirahamwe 15 yatowe na cyane cyane twabonye umwego harimo abakenyezi benshi. Ubwa mbere nuko tubamenyesha neza yuko tubona ko abakenyezi ngo batera baje imbere kuko twasanze amashirahamwe yatowe mu mashirahamwe 67 benshi marongo ya mashirahamwe mu mashirahamwe 15 yatowe arabakenyezi bicaro biduha ingufu bikadutera intege kuko tubona neza yuko umukenyezi arimo arahabwa ijambo umukenyezi arimo atera imbere ni kinoro ciza. Ikindi twomenya nuko abakunda kugira ingorane nyinshi mu gihugu mu bijaye n'imibano ingo n'imiryango intwari bereye abagira ingorane gusumba bari n'abakenyezi. None rero mu gihe amashirahamwe yatowe abarimo abakenyezi benshi bica bitwereka ko abakenyezi bazodufasha na cyane cyane mu guhagararira abakenyezi bene wabo mu bijanye no kutarenganywa mu bijanye no gutunganirizwa mu ngo mu bijanye n'intwari bereye ni kintu kuri turi mu ntwaro kiduhimbara kandi kidutera intege. Ego abakenyezi basanzwe baboneka ko bari mu migwi bita intebwa mugabo kandi twumvise kandi n'ishyirahamwe ryatowe rivuga ni mugwi w'inkebwa w'abatwa cyoje mwacakiriye gute? Ubwa mbere no kumesha neza ko abakenyezi atari inkehwa ahubwo abakenyezi nibo benshi gusumba abagabo turarimo turabintu by'ibiharuro by'abakenyezi na cyane dufatiye mu ntara ya Muyinga abakenyezi nibo benshi gusumba abagabo si inkehwa gusa tuvuga ko ari bake mu nzego zimwe ari navyo tumwe turakosora ari nayo mpamvu ro mubona yuko dushima kuko tubona yuko abitaho na cyane ya mashirahamwe benshi twasanze ari abakenyezi. Rero kubijanye n'abatwa turemeza yuko abatwa by'ukuri ni inkehwa kuko ni bakeya mu gihugu dufatiye ku bandi. Abatwa rero nabo nyine twabateye intege kuko nitwe tumenyere tubona amashirahamwe y'abatwa nayo nyine atogwa mu bintu by'amahiganwa nk'ibi. Niterambere rero twovuga kandi turifuza yuko abene gihugu bose boduga kumwe atamuce numwe w'abene gihugu sigaye inyuma. Tubana yaduhimiriza kugira ngo n'abatwa n'ubwoko bw'abatwa nabo nyine biyumve na cyane cyane iyo haje ibintu by'amahiganwa nabo nyine baze baragendamwo. Niyo mpamvu rero duhimiriza kugira ngo nabo nyine baze baraje imbere mu vy'amashure mu vy'inkino ico cyo kuvuga ngo nabatwa canke n'abagikihave bumve ko ari abarundi nk'abandi bumve ko ari abarundi bakunzwe bumve ko ari abarundi bari mu gihugu kandi bamerewe neza kandi tugeza gushigikira. Amashirahamwe adaharanira inyungu za politike ngaha muri komine Muyinga dukorana neza ko haratewe intambwe cyane
mu bihe byahera ayo mashirahamwe wamengo arimo arakora ibyayo ntiyamenya ko aba arimo arakora kugira ngo haboneke inyungu z'abenegihugu. Abahagarariye abenegihugu ni twebwe, ure muri kino kiringo turakorana neza. Iyo bafite imigambi baratwitura bakatubwira ibyo bagomba kurangurira abenegihugu, kandi na twebwe nyene tukabakira bakanadusaba ibyo tubona ko byongirira ikimaze abenegihugu, na cyane cyane ibiba byasizwe imbere n'abenegihugu biri muri cya gitabo cy'imigambi y'iterambere. Dukorana neza rero kuko ibikorwa byose baba barimo barakorera mu mitumba turaheza tukabimenyeshwa, mbere ndetse baranadusaba tukanagenda kubashyigikira. Ego hari amashyirahamwe 15 aje gutorwa mu ntara mu makomine 3 yarasigaye mu ntara ya Muyinga mu mugambi dukurire hamwe. Muri komine Muyinga kumbure harimo ashikiriwe, hari akunguko, hari cyo mwiteze cyakarusho ku inyuma ngene bagiye gukora inyuma yo ko bagiye guhabwa uburyo basigikiwe n'ishyamba ry'ubwo bwa burayi. Turaciteze cyane kuko muri komine Muyinga haje gutogwa amashyirahamwe 5. Ayo mashyirahamwe 5 muri komine mwayi 15 nayo muri komine Muyinga. Turaciteze gihambaye kuko ayo mashyirahamwe agiye kuronswa miliyoni 5 kandi agiye gukora bimwe mu byari byashyikirijwe n'abenegihugu twasize muri cya gitabo cy'imigambi y'iterambere. Nta nkeka rero hari ibigiye gukoreka, hari ibigiye kuvamo mu byo twatekanije muri ico gitabo, kandi bizotugirira akarusho, bizotuma muri raporo dutanga twerekana ibyaranguwe dufashijwe n'ayo mashyirahamwe, iruhande y'ivyo na komine isanzwe irangura muri ya makori n'amatagisi dutoza mu benegihugu. Ibiragaragara rero ahantu hazoba harimo harakoreshwa uburyo bw'imiliyoni 25, ibizokorwa mwaye mafaranga bizoba ari ibintu by'ingirakamaro, bizoba bije gufasha abenegihugu muri komine Muyinga. Harakunguko nyawibonekeza mwiteze ku benegihugu? Turakiteze cyane kuko aya mashyirahamwe yagiye gutorwa kugira ngo azohabwe ubwo buryo bwo kuzofasha abenegihugu. Bazoba baje gukorera mu bisata bitandukanye, bazoba baje gukorera mu bisata bijanye n'ivy'uburimyi n'ubworozi, ibisata bijanye no kuronsa akazi ugwaruka, ibisata bijanye n'amagara y'abantu. Aho rero abanyagihugu bazokwigishwa, bigishwa uburyo bashobora kurima kijambere, uburyo bashobora kwimbura vyinshi, bigishwa uburyo bashobora kwironderera akazi. Gutyo bizoba birimo remurura leta, bizoba birimo remurura komine mu byo komine yari yarategekanije, kumbe yoshobora gukoresha kugira ngo ishobore gutanga izo nyigisho cyangwa ishobore gufasha abo bene gihugu mu bijanye no kwiteza imbere. Bizogaragara twe twatanguye kubibona, tuzobona yuko by'ukuri abanyagihugu hari hakunguko, kuko nta hantu hoba hagiye mutaye nk'uwo ngo bazobakorere ivyo bikorwa bingana uko komine izobura akunguka, izobonesha n'amaso. Abanyagihugu rero bazokunguka. Mubatekereye iki abagira ibibako byo gutorwa muri ano mashami 15 na cyane cyane abo muri komine ya Muyinga usanzwe baramutse? Bo impanuro twabatekerera nuko ubwo buryo bazoba bahawe tuzobushira kwijisho, bamenye yuko ubwo buryo buzoba bugiye gukora imigambi basize muri kiya gitabo kijya migambi y'iterambere bashikirije. Mu byatumye batogwa rero nuko babonye ko ivyo bintu vyoza kugirira akamaro abenegihugu muri komine Muyinga. Impanuro rero twobatekere nuko ubwo buryo bwokoreshwa imigambi basize imbere by'ukuri. Bitabaye uko tuzoza tubahagarika, hanyuma ubwo buryo buzoba babugejeje babukoresha buzoba busigaye tuboha abandi, mbere ndetse tureke n'ivyo n'akanywafu twokabashirako kuko bazoba baduhemukiye kandi bahemukiye n'abanyagihugu muri komine Muyinga. Ho hari amashami yaramaze guhabwa gutorwa muri kwa 5 kwa 2021 ayo mashirahamwe murakorana?
ayo mashirahamwe muri komine Muyinga twebwe ntitwari bwashikirwa, nta shirahamwe ryari bigere ritogwa. Amashirahamwe yaramaze gutogwa n'amashirahamwe yo mu yandi makomine umwino ntara nyene ya Muyinga, ariko komine Muyinga ayo mashirahamwe 5 niyo ya mbere. Kubgawe rero uti wiyumva gute no murongozi wa komine Muyinga? Ndanezerewe cyane gose kubona abene igihugu sango turongoye bagiye kuronswa iyi mfashanyo, haba mu nyigisho, haba mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi, haba mu bijanye no kwiteza imbere mu migambi mito mito. Ndanezerewe nk'umuvyeyi wa komine kuko iyo abana baronkejwe ivyo bari bifuza, umuvyeyi ntiyoreka kunezerwa. Igisigaye ni ugukurikirana ko iyo migambi igiye gushirwa mu ngiro. Ego, nakotse.